Ngiriwe neza nanone shuti wanywanyi w'ibiganiro byacu aho muherereye hose hirya no hino ku isi turabahaye ikaze muri uno mwanya aho tugiye kurabira hamwe amakuru agezweho, amakuru akomeje kugenda aravugwa. Abatwumviriza mwese nga kuri no muresha kure ya channel yanyu Burundi News TV mbonesha kure imwerudende ibandanya koshwiza amakuru akomeye cyane, amakuru yibutsa agezwe aravugwa mu mutekano, politique, diplomasi ndetse n'ibindi bigiye bitandukanye. Mwese turabahaye ikaze. Niba ari ubwa mbere usenga rero byonda ko ahanditse sabone kugira ngo ucaronka amakuru n'ibiganiro byacu bane natwe 5 kuri 5. Turagaruka ku makuru agezwe aravugwa nga mu gihugu cyacu ciza cy'u Burundi, mu karere k'ibiyaga binini ndetse no hirya no hino ku isi. By'umwariko mwese turabahaye ikaze. Dore ingingo nkuru tugiye kugarukaho muri uno mwanya. Pierre Nkurikiye by'umwariko asanzwe yaravugira ubushikiranganje bwo hagati intwaro rusange ndetse n'umutekano, ahejeje gutangaza neza yuko by'umwariko Burundi bufise amakuru avuga yuko by'umwariko hari bamwe mu bakora ubutasi mu Rwanda baramaze kugenda barinjira mu gihugu cy'u Burundi, ndetse gushika ubu ngubu bakaba bongeye gukangurira inzego z'umutekano gukora iyo bwabaga kugira ngo by'umwariko babashe kuba bocunga umutekano, ndetse by'umwariko hatazagira uboca muri humye. Ibi ngibi kandi abitangaje mu nyuma y'uko ku munsi w'ejo aribwo Nyiriteka Reverend Ndikuriyo asanzwe arongoye CNDD-FDD nawe yagiriye uruzinduko mu bice byegeranye n'ibihana imbibi n'igihugu c'abanyi c'u Rwanda, aza gusaba imbonera kure kuba zoba maso zikayakanura ndetse zigahora ziteguye, ndetse n'abandi basanzwe begereye by'umwariko ivyo bice cane abasanzwe baracungera uwo mutekano, ndetse yanavuze ko hakongererwa ibikoresho by'ubwirinzi mu rwego rwo kugira ngo hirindwe kuzagira icyo hungabanya umutekano w'abanyagihugu. Nawe kandi yaje gukomoza kubigendanye no kuba batekereza canke bagakeka ko hari bamwe mu bakora by'umwariko mwiperereza ry'u Rwanda baba baramaze kugenda binjira nga mu gihugu cy'u Burundi. Ariko kandi Pierre Nkurikiye akaba yaje kugenda asobanura avuga yuko by'umwariko ibyo ngibyo bigoranye kuba by'umwariko wabyemeza neza cyangwa se ngo bashe ko wabihakana, ariko avuga ko ubutasi bw'u Burundi bufise ibimenyetso. Cyakora yavuze ko bigoranye kuba byomenyekana cyangwa se womenyekana ahantu abo bantu baba baherereye, mu gihe nga mu gihugu cy'u Burundi hamaze imisi by'umwariko haribonekeza abantu bariko baragura amapariseri bivuga ko baba baraturutse ku butaka bwa Kongo, by'umwariko bakaba bafise akarangamuntu k'i Burundi, aho babona ko aho ngaho harimo ihurizo rikomakomeye cyane ku buryo bigoranye kuba by'umwihariko abo bantu bashobora kuba bopfa kumenyekana byoroshye. Baravuga ko nga mu gisagara ca Bujumbura ariho by'umwariko hasumbirijwe hashobora kuzagaragara ibibazo bikomakomeye cyane. Ngakane mu gihugu cacu c'u Burundi kuri cya giciro gishasha c'isukari yo muri Sasumo, by'umwariko abidandaza nga Igitega ndetse no mu gisagara ca Bujumbura barasemerera urenganye ngo by'umwariko abagurire wapi atawugura. Ni nyuma y'uko rero uruganda rwa Sasumo rero rufashe iyi sukari rukayizamura ku giciro kitigeze kirabaho rukayigeza ku bihumbi bishika ku 8 by'amarundi. Ibi byose bikaba bigaragaza binanerekana neza yuko Uburundi bukomeje kugenda buragora, ndetse by'umwariko burafata ingingo iremereye abanyagihugu. Abanyagihugu benshi by'umwariko baratanze impuruza bavuga ko babangamiwe n'ibiciro by'uru ruganda cyangwa by'isukari, aho bamwe batanajya umunwa mu kuvuga ko bahagaritse ibigendanye no kwifashisha iyo sukari. Hari by'umwariko amakuru avuga ko General Major Evariste Ndayishimiye iyo nawe yaratanze umuburo ndetse agasaba yuko ibiciro byogabanywa, ariko bigendanye nuko banyiri urwo ruganda bavugaga ko ari urwa leta, nyamara byamaze kugenda biramenyekana ko ari urwa Gervais Ndirakobuca asanzwe ari umushikiranganje wa mbere. By'umwariko ibigendanye no kuba bogabanya ibyo biciro bikaba byarahagarariye aho ngaho. Bugendana rero by'umwariko biravuga ko uzofatwa ku nshuro ya gatatu yadugije ibiciro by'ibinyobwa bya Brarudasa azoca yugararerwa burundu ubunywero bwiwe. Ni mu gihe nga mu gihugu cy'u Burundi ikibazo kigendanye n'ibura ry'ibinyobwa by'umwariko gikomeza kugenda kiribonekeza muri rusange. Turagaruka no ku yandi makuru akomeye cyane akomeje kugenda haravugwa hirya no hino ndetse no hirya no hino ku isi muri rusange, aho by'umwariko bamwe mu banyagihugu bagiye batandukanye bari basanzwe baravanywe mu byabo nga ku butaka bwa Repubulika Iharanira Intwaro Rusange ya Kongo, by'umwariko barehereye mu bice bya Zamugunga, bamaze kugenda barasubira mu bice bigenzurwa n'umuhari wa M23 nkuko biriko biratangazwa. Ni M23 iriko irahamagarira abanyagihugu kugaruka mu bice byabo cyangwa se mu ngo zabo mu nyuma
ko babizeza umutekano, amahoro ndetse n'ituze. Biravuga ko Israeli yaje kwica undi muyobozi ukomeye cyane by'umwihariko mu baterabwoba hano mu burasirazuba bwo hagati. Ni mu gihe kandi ibitero bikomeye kuri Hamas bikomeje kugenda byisukiranya ndetse n'ibindi bitero bishasha bikomeje kugenda byisukiranya mu bindi bice bigiye bitandukanye cyane cyane ngaha muri Libani, Syria, Yemen ndetse na Iran nkuko biriko biratangazwa. Ndabaye ikaze mwese rero abanywanyi b'ibiganiro byacu, abatwumviriza muherereye mu bice bigiye bitandukanye, mwese turabahaye ikaze. Niba ari ubwa mbere ushitse ngaha rero kuri ndomoresha kure yacu byonda kanditse sabone kugira ngo ucaronka amakuru n'ibiganiro byacu ubane natwe 5 kuri 5. Turabahaye ikaze mwese rero by'umwihariko abatwumviriza muherereye mu bice bigiye bitandukanye, by'umwihariko abatwumviriza bari mu bindi bice bigiye bitandukanye ku mugabane wa Afrika canke mu karere k'ibiyaga binini ndetse n'abandi mugiye muherereye mu bice bigiye bitandukanye, mwese turabifuriza kumererwa neza cyane ndetse tunabaha ikaze. Nimba ari ubwa mbere ushitse ngaha rero by'umwihariko byonda ko nyine ahanditse sabone. Abatwumviriza namwe muherereye mu bindi bice bigiye bitandukanye, by'umwihariko ku mugabane w'Uburaya, Aziya, Australia, Amerika ndetse n'ahandi hose, turabifuriza ibihe byiza cyane kandi turabifuriza amahoro y'Imana cyane, tubaha ikaze mu makuru n'ibiganiro byacu. Ikaze by'umwihariko amakuru tuyakomereze mu bice bigiye bitandukanye, by'umwihariko dukomereze by'umwihariko nga mu gihugu cacu cy'u Burundi hakomeje kugenda haravugwa amakuru akomeye cyane, amakuru yihuta ndetse amakuru by'umwihariko anateye ubwoba. Ku munsi w'ejo nibwo nabagejejeho ku rugendo rukomakomeye cyane, by'umwihariko rwaje kugenda ruraza ruratunguranye ariko kandi rwahuzaga abajejwe iby'umutekano mu ntara zigiye zitandukanye zirahana imbibi n'igihugu c'abanyi c'u Rwanda. N'uruzinduko rwakozwe by'umwihariko n'umunyamabanga mukuru arongoye CNDD-FDD Nyeniteka Reverien Ndikuriyo, aho yaje kugenda arasaba by'umwihariko inzego z'umutekano by'umwihariko ziherereye muri ivyo bice cyane cyane n'imbonerakure ko zarya ziri menge mu rwego rwo kugira ngo zibashe gukomeza gucungera umutekano, aho yaje kugenda arashimangira ndetse akanagaragaza ko bafise impungenge by'umwihariko zibigendanye n'umutekano nk'uko amakuru akomeza kugenda aradushikira canke nk'uko amakuru akomeza kugenda aradusumira. Ni Reverien Ndikuriyo by'umwihariko yaje kugenda arashimangira yuko by'umwihariko yaje kugenda arasaba imbonerakure by'umwihariko kuba zo kwitonda. Indongozi z'u Burundi by'umwihariko ngira ngo murazi ko zarugaye imbibi zo hasi by'umwihariko u Burundi buhana n'u Rwanda muri Nzero 2024 zigwagiriza gufasha imigwi y'iterabwoba yishe abantu baba muri za 30 hagati ya Kigarama 2023 ndetse na Ruhuma 2024 mu ntara ya Bujumbura ndetse na Bubanza zihana urubibi na RDC. Kubwa amasoko yacu rero indongozi za CNDD-FDD zagirije rimwe rero mu mbonerakure kureka abarundi bakajabuka ibiyaga bigabura Uburundi ndetse n'u Rwanda bagashika ku butaka bw'u Rwanda, bakanareka by'umwihariko abanyarwanda binjira ku butaka bw'u Burundi batanze ibiturire muri rusange. Hari ubwoba bwo kwinjirirwa ndetse no kugirwaho ibitero nga mu gihugu cacu c'u Burundi. Kubwa abashinga naye rero Reverien Ndikuriyo ndetse na bamwe mu ndongozi bemeza ko abakozi bigendeza y'u Rwanda ngo bo barinjiriye nga mu gihugu c'u Burundi. Bamwe rero mu bakozi bigendereza y'u Rwanda baraje mu Burundi baciye mu biyaga Cohoha ndetse na Rweru. Mutegerezwa rero kuba maso kandi mucungere umutekano wanyu n'uw'igihugu cacu, niko rero abo yarari arakoresha iyo nama yagiye arababwira. Reverien Ndikuriyo kandi yarahamagariye imbonerakure kuba maso cyane cyane ndetse no gucakira intumva arengana. Yaravuze ko hibonekeje ikiza by'umwihariko kiriko kiravuzwa mu Rwanda cyatanguye kwigerekezo 27 by'umwihariko kikaba kimaze guhitana abashika ku 10. Nicyo gituma kandi by'umwihariko hategerezwa gucungerwa abinjira mu Burundi baciye mu kinywabi baravuye mu gihugu c'u Rwanda. Muri ayo manama kandi Reverien Ndikuriyo ntiyaretse kubw'abahari kuvuga ko u Rwanda rukiri umwansi wa mbere w'u Burundi. Harashobora kuba rero ibitero ku Burundi bivuye mu Rwanda bigakugwa na Tabara cyangwa se iyindi migwi y'abaroberi. Nicyo gituma rero by'umwihariko twaje kugira ngo tubahe rero inyigisho nako byashimangiwe n'uwo mukuru rero w'umuhari wahoze ari uw'abaroberi b'abahutu.
Amakuru kandi akomeza kugenda aradusomera cyangwa se aradushikira nuko by'umwihariko uyu nguyu Pierre Nkurikiye nasanzwe avugira ubushikiranganji nga mu gihugu cacu cy'u Burundi nawe yamaze kugenda aratanga impuruza ndetse agasaba inzego zijejwe umutekano kuba maso mu gihe bavuga ko bamaze kugenda binjirirwa mu buryo bukomakomeye cyane. Amakuru kandi yihutsa akomeza kugenda aradushikira cyangwa se aradusumira akaba ariko aragaragaza ndetse aranerekana neza yuko hakomeje kugenda haribonekeza ibibazo bigiye bitandukanye aho yavuze ko batekereza ko igendereza by'umwihariko z'u Rwanda byaba zaramaze kugenda zirinjira nga muri iki gihugu bakaba ko barasaba inzego z'umutekano gukora iyo bwabaga ndetse no kongera uburinzi bwihariye ku mipaka mu rwego rwo kugira ngo babashe kuba bohangana n'ibyo bibazo bigendanye n'umutekano mu gihe Burundi bugikomeza kugenda buragaragaza ko by'umwihariko u Rwanda ari wo mwanzi bafise nimero ya mbere nk'uko biriko biratangazwa. Hari amakuru rero by'umwihariko avuga ko yabivugiye mu nama ikomakomeye cyane yaberenga mu gisagara ca Bujumbura ariko kandi byinshi turaza gukomeza kugenda turabikurikirana. Nga mu gihugu cacu cy'u Burundi kandi nyuma y'ikiringo kirenga gato indwi isukari itanzwe igitega by'umwihariko abayicuruza basigaye basemera rero urengana bamuhamagarira kubashorera mu gihe rero isukari yahora icuruzwa amasaha abiri cyangwa se isa imwe mu makaritsiye amwe namwe gisagara ca Gitega hamwe rero no mu isoko nkuru ya Gitega ikaba irarangiye ubu siko rero bimeze abayiranguye baraheze indwi bayicuruza ku isoko nkuru ya Gitega. Urengana baramwingingira kugura kwibeyi ihendutse gushigwa ku bihumbi 8 by'amarundi kuri kilogram imwe. Abo bayicuruza rero by'umwihariko bahamagaye bamubwira ko n'ishashi bayimutereramo akayiriha ariko kandi nta nuko babaraba. Abaguzi rero by'umwihariko barafise imyidogo myinshi bagira bati ubuho murayitwingingira kuko rero izimbye. Abo bayicuruza bavuga ko rero umurindi wo kuyigura wagabanutse cyane cyane bagasaba ko igiciro cyayo cyosubirwamo kugira ngo abayiguze babashe kuba bokoroherwa. Ni ibikorwa kandi General Major Everson Ndayishimiye nawe by'umwihariko yakoze iyo bwabaga mu rwego rwo kugira ngo abashe kuba yocubya cyangwa se yohagarika ibigendanye by'umwihariko n'ibyo biciro byamaze kugenda biraduga aho by'umwihariko umwe mu bajenerali basanzwe bararongora isasumo yaje kugenda aranatumizwaho mu biro by'umukuru w'igihugu kugira ngo abashe kuba yogabanya icyo giciro ariko kandi binavuga ko iki kigo cyangwa uru ruganda rwamaze kugenda rwegukana by'umwihariko n'uyu mugabo asanzwe ari umushikiranganje wa mbere nga mu Burundi Gervais Ndirakobuca bataziranda kugarika ko uru ruganda rwamaze kugenda rurabuguwe kandi ko bitoshoboka kuba by'umwihariko hashobora kuba hoshyirwaho cyangwa se hashobora kuba by'umwihariko hosubirwamo igiciro bifuza kukiringaniza n'ikisukari zimwe na zimwe ziva mu bihugu by'amahanga. Hari amakuru kandi yashizwe ahagaragara by'umwihariko agendanye n'imihari yitwaje ibirwanisho irangamiye igihugu c'abanye cy'u Rwanda muri Repubulika Iharanira Intwaro Rusange ya Kongo ndetse no mu gihugu c'u Burundi. Ni kenshi by'umwihariko muzumva umuryango mpuzamakungu uvuga ku kibazo cy'umutekano muke mu burasirazuba bwa RDC by'umwihariko kitabangamiye iki gihugu cy'u Rwanda gusa ahubwo kinabangamiye ibindi byo mu karere k'ibiyaga binini cyane. Mu gushaka umuti urambye rero w'icyo kibazo abakuru b'ibihugu byo mu muryango wa Afurika y'Iburasirazuba mu 2022 barafashe icyemezo cy'uko rero imihari yo mu mahanga iba muri RDC igomba gusubira mu bihugu ikomokamo bitaba ibyo ngibyo ikaba yogwanywa. Gusubira muri ibyo bihugu rero by'umwihariko bivuze gushyira intwaro hasi niba ari abagize FDLR bakinjira mu gihugu cy'u Rwanda bagashyirwa muri gahunda zigenewe abahoze mu mihari yitwaje ibigwanisho. Gusa ibyo ngibyo rero ntibikuyeho ko abakoze ibyaha baba bagomba kubiryozwa cyangwa se kuba bo bihanirwa. Muri rusange RDC ikoreramo rero imihari yitwaje ibigwanisho irenga 250 yiganjemo ifise ibirindiro bihoraho rero mu burasirazuba bw'icyo gihugu. Muri yo harimo 8
y'inyamahanga ikorera mu ntara ya Kivu y'Amajyaruguru ndetse n'iya Kivu y'Amajyepfo. Mu nyuma yo gusoma raporo zitandukanye zirebana n'umutekano muri RDC by'umwihariko ndetse no kuzisesangura, ngiye kurabira hamwe ndetse tugaruke kuri imihari imwe n'imwe by'umwihariko iyo mihari ikomeje kugenda irabangamira umutekano w'u Rwanda. FDLR FOCA by'umwihariko cyangwa se Les Forces Démocratiques de Libération du Rwanda, Forces Combattantes, abacuruzi numwe rero mu mihari yitwaje ibigwanisho ifise imbaraga muri RDC ndetse ufatwa nk'intandaro y'umutekano muce cyane mu burasirazuba bw'icyo gihugu ndetse no mu karere k'ibiyaga binini. Uyu muhari warashinzwe mu mwaka wa 2000 n'abanyarwanda barimo rero abagize uruhare muri jenoside yakorewe abatutsi mu Rwanda mu mwaka wa 1994, bari mu mihari y'interahamwe ndetse no mu ngabo zatsinzwe ex-FARE ukomoka kuri Arira nayo ikomoka kuri RDR. Imihari yombi kandi yavugaga ko iharanira gucyura abanyarwanda bahungiye ku butaka bwa RDC. Abagwanyi ba FDLR kandi nk'uko izina ryayo risobanura bavuga ko bafise umugambi wo gufata u Rwanda baturutse mu burasirazuba bwa RDC, igihugu bakoreyemo rero ibyaha bigiye bitandukanye byanatumye imiryango mpuzamakungu ifatira ibihano abayobozi bayo. FDLR kandi iyo irongowe na Ntawunguka Pacifique alias canke General Omega ku rwego rwa gisirikare, ubu ngubu yifatanya n'ingabo za EDC mu ngwano yo kurwanya undi muhari wa M23 mu ntara ya Kivu y'Amajyaruguru. Irahabwa kandi ubufasha na leta ya EDC burimo imyitozo ya gisirikare, intwaro ndetse n'amahera yo kwifashishwa. CNRD ubwiyunge Conseil National pour la Rivaux État démocratique cyangwa CNRD ni umuhari witwaje ibigwanisho urwanya leta y'u Rwanda, warashinzwe na Wilson Irategeka ubwo rero yiyomoraga kuri FDLR ni muri Gicurasi 2016 mu nyuma yo kutumvikana n'abarongozi ba FDLR. Abagwanyi ba CNRD kandi ubwiyunge barafise ibirindiro mu ntara Kivu y'Amajyepfo bumvikanaga by'umwihariko bahanganye n'abagenzi babo bo muri FDLR bayoborwaga na Sylvestre Mudacumura. Mu minsi yakurikiye gutandukana kwabo, hari abagwanyi ba CNRD bari barasigaye by'umwihariko muri Kivu ya ruguru, ariko ubwo bashyirwagaho by'umwihariko igitutu n'ingabo za RDC na FDLR basanze bagenzi babo muri teritwari ya Karehe na Fizi ni muri Kivu y'Amajyepfo. Ibikorwa by'ingabo za RDC 2019 byiswe Sokora byashegeshe bikomeye cyane uyu muhari wa CNRD. Abagwanyi bayo benshi barafatwa miriboherezwa mu Rwanda, abandi baricwa. Irategeka we rero by'umwihariko icyo gihe yaburiwe irengero nk'uko kiratangazwa. Mu nyuma yo gusa niyasenyutse rero abagwanyi bake ba CNRD rero barokotse ibitero by'ingabo za RDC biyunze ku muhari wa FRN umaze igihe by'umwihariko mu ishamba rya Kibira ngabo igihugu cy'u Burundi. Ubu ngubu bakaba ko barakorera mu bihugu byombi nk'uko biko biratangazwa. Hakiyongeraho kandi na Ruda Urunana by'umwihariko nk'uko bikomeza kugenda biragaragara cyangwa nk'uko amakuru akomeza kugenda aradusumira cyangwa se nk'uko amakuru akomeza kugenda aradushikira by'umwihariko n'umuhari washinzwe n'abagwanyi biyomoye kuri FDLR FOCA muri 2007 mu nyuma y'amakimbirane bagiranye n'ubuyobozi bwa FDLR FOCA ashingiye ku kugabana by'umwihariko amafaranga yinjizwaga. Ndibabaje Jadamascene Arias Musare niwe rero washinze uyu muhari. Icyo gihe by'umwihariko yari afise abagwanyi babarirwaga mu magana bagenzuraga sheferi ya Bwisha na Bwito muri teritwari ya Rucuro. Intege za Ruda Urunana by'umwihariko zaracitse yiyunga kuri FDLR FOCA bitangira gukorana hamwe rero n'indi mihari nyatura igizwe n'abanyekongo b'abahutu mu bikorwa byibasira abasivile muri Kivu y'Amajyaruguru.
muri Gashyantare 2016 Musare yarapfuye urupfu rero rw'amayobera asimburwa na Afrika Jean Michel. Icyakoze abanyekongo basobanura ko rero by'umwihariko ari umusaruro w'amakimbirane yatutumbaga hagati rero y'imihari y'abahutu ndetse n'iy'abanande. Ubwo rero Afrika yayoboraga by'umwihariko ubwo nibwo rero Ruda Urunana yagabye igitero mu karere ka Musanze mu mwaka wa 2019 cyatwaye ubuzima bw'abanyarwanda bashika kuri 14, abandi benshi barakomereka. Mu gushyingo 2019 Afurika by'umwihariko yiciwe mu bitero by'ingabo za RDC byiswe Sokora, by'umwihariko Shimimana Cassien alias Gavana rero nawe wari mu bayobozi bakuru ba Ruda Urunana yicwa mu Kuboza kwa 2020 by'umwihariko na kabiri. Ruda Urunana kandi ivugwa gukorana n'umuhari wa RNC washinzwe na Kayumba Nyamwasa ndetse na FRN ifise ibirindiro mu ishamba rya Kibira nga mu gihugu c'u Burundi nkuko bikomeza kugenda biragaragara. Hari n'indi mihari myinshi yakomeje kugenda yibonekeza by'umwihariko igaragara ndetse no mu bikorwa bigiye bitandukanye cyane byo guhungabanya umutekano w'u Rwanda, ariko kandi ibi byose by'umwihariko bikaba bikomeza kugenda biratuma u Rwanda rukomeza kugenda burafata cyangwa se rurafata ingingo ikomakomeye cyane yo guhangana ndetse no kwiyemeza kuzacungera umutekano w'ibyo byose. Amakuru akomeza kugenda aradushikira cyangwa se akomeza kugenda aradusumira, akaba ariko aragaragaza ko inzego z'umutekano z'u Rwanda nazo zihora ziri maso mu rwego rwo kugira ngo zirabire hamwe ibikorwa bigendanye n'uburyo zohangana n'ibyo bikorwa nk'uko amakuru akomeza kugenda aradusumira. Ndabashimiye mwese abanywanyi b'ibiganiro byacu, dusubira mu masaha ari imbere.